amanota 3 ya ekipe yari yose yatoye umva umunezero naho umuntu aheza match afite tension kubera ibiba muri terrain ni ekipe watsinze bibiri kashobora gusubiza kimwe ibikomeye rwose harya ekipe watsinze ibitsindo bibiri iyo ishoboye kuronka kimwe iki urumva ingufu ziba zose kuturusha nibyo kuraba nukuvuga ko jecho nashimye nuko dutsinze kandi mumenye yuko match zose z'intango ya championnat nta match nimwe yoroshe twebwe ntidutangura championnat tuvuga ngo ntituzaba bacumi ntituzomanuke twe dutangura championnat uyu mwaka tutegerezwa gutwara igikombe ubu rero tuzorwana nkuko twarwanye umwaka weze kuko uko tukizeye ubu muri deuxième journée ni nkuko nabandi bakizeye donc ntaho turajya kuvuga ngo twagitwaye mugabo tuzogitwara bikunze kandi tuzobirwanira tuzobishikako